ibi turiko turashikiriza vyarabaye. Nivyo abarundi bose bifuza amahoro bakwiye kumenya, cane cane abarundi barutse vuba hamwe n'amakungu atazi bikwiye canke azi ukutariko akahise kabi kazingamitse igihugu n'imiryango. Abakiri bato bamenye kandi bige akahise banyegejwe n'abavyeyi babo, niho Burundi buzokira. Aha turi uno munsi hazwi nabi cane, kuko hatikiriye inganda nyinshi. Hari n'abashatse kuhubaka ikambi y'igisirikare. Amashirahamwe y'abacikacumu arasemerera. Uno munsi umugwi Severe umaze kuhemeza ibinogo 8. Mu kubitora vyaroroshe cane. Turashimiye cane inzego zo kwivuna abansi zikorera hano ingene zadushigikiye. Muri ivyo binogo 8, 7 nivyatawemwo abishwe mu 1972, kimwe ngo coba cimbwe mu 1997. Tuzobandanya turondera n'ibindi mu minsi tuzoba turiko turakorera hano, kuko havugwa ko ngo ngaha haguye abantu batagira igitigiri. Harya hose mubona ahari ibiti vy'amavoka, ngo hoba hari ibinogo vyatawemwo abarundi n'abarundikazi bishwe mu 1972. Umuntu wese yokwibaza igituma bijya biti vy'amavoka vyatewe hejuru y'ibinogo vyatawemwo abantu. Mu mwaka w'1972 aha niho hari ibiro vya komine Vugizo na sentare y'intango. Nari amazu mubona epfo, imwe ishaje itagifise amadirisha, ijya yindi nayo yari ibiro vya komine. Aha rero irya sentare y'intango mubona harya yasambutse, niyo yakoranirizwamwo abagomba kwicwa. Abimuye ibiro vya komine babigize bafatiye ku gahinda iki kibanza gitera imiryango yiciwe ababo ngaha turi uno munsi. Naha rero twashimye gutanguza ibikorwa vyo kurondera ibisigarira vy'abishwe muri komine Vugizo mu 1972. Abishwe bava mu mitumba itandukanye nka Gikuzi, Matyazo, Rutegama, Kiyazi, Rurambira, Gahandu, Kagege, Mutobo, Nyamurinzi, Jongwe, Gitaba n'iyindi. Ngo yose hamwe ngo yoba ishika canke irenga gatoya imitumba 20. Kandi batakoze. Umugwi Severe urifuza kwigisha no kwibutsa ko umwana w'umwicanyi atitwa umwicanyi. Ukuri abarundi banyotewe si kurya kwanditse mu bitabo vyanditswe mu myaka iheze. Nukuri kunwanisha abarundi, ukuri abarundi benshi bahurirako. Nikimenyamenya nuko atabitabo vyanditswe n'abarundi canke n'abanyamahanga bitubwira ibi vyerekeye ibinogo turiko turatora uno munsi aha canke mu zindi ntara. Ivyabaye kabaye akamizwe n'ingoma, kandi n'intwaro zagiye zirakurikirana zagerageje kubinyegeza uko zishoboye canke zikabivuga ukutariko. Banyakubahwa mwese, Uburundi buzokira umunsi mu mitima no mu miryango yacu twirukanye ububeshi, agatima k'iryarya no kugaya abandi. Ibinogo vyatawemwo abishwe twaje kubereka uno munsi hano muri Vugizo mu ntara ya Makamba bitwibutsa ko amacakubiri y'amoko yiraye mu gihugu. Yereka kandi abarundi n'amakungu ko twabaye mu binyoma, ko tutakunda igihugu cacu n'abakibamwo, mbere no kwikunda ntitwikunda, kuko indongozi yikunda
ihera kubirongoye ikabakingira. Kuva kw'igenekerezo rya 25 Myandagaro, umugwi Severe warakoreye muri komine Makamba na Mabanda, aho washoboye gufurura ibinogo birenga 7 n'ibindi wasanze byarasambuwe. Ivyo binogo vyakuwemwo ibisigarira by'abantu barenga 400 bishwe. Muri ivyo bisigarira rero byatowe mu matohoza umugwi wakoze, warashoboye kumenya ko ubwicanyi bwabereye cyane muri komine Mabanda hari imiryango yazimanganye, harishwe imiryango yose badatandukanije igitsina, umukuru n'umuto, uwutunze cyangwa uwukenye. Akarorero gateye ubwoba ni kinogo catowe muri zone Kayogoro, umusozi Karinzi, agacimbiri Butambashi, aho hishwe uruyoya rw'amezi 3 yicanwa na nyina nabo bavukana. Kuva uno munsi rero gushika kw'igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'icenda